plus honyene nuko reba kubwira bati wewe nimba ufise no kubwira yuko ufise decoder yiwawe urashobora kwirabira inkino zitandukanye ariko wewe udafise decoder nukuri nta kintu na kimwe nta munezero ushobora kugira Novance nta munezero ushobora kugira kuko uno munsi amashampiona yatanguye ibintu bimeze neza muri Canal Plus wewe vuguti nimba nshaka kuraba izi nkino amashampiona yatanguye ntavyo nshobora kubona ntashoboye kugira iki ntashoboye kuba mfise decoder ya Canal Plus rero ni ugende uyironderere kugira ngo ushobore abonnement hama izo nkino zose two turavuga ushobora kuzirabira witekaniye uri muhira nuko ivyiza vyose vyo kumbonesha kure biri hehe biri muri Canal Plus biri muri Canal Plus hariya ku masanamu meza cyane buriya ahubwo ndanibaza umuntu ataragura decoder ya Canal Plus kandi amashampiona yatanguye Bundesliga akabavuga ko akunda sport umuntu yarasizwe umuntu ari abari katubesha umuntu yarasizwe rero nibanyarukire hariya novuga ku ma agence yose ya Canal Plus decoder zirahari installation baraza bakakugirira imeze neza uribuka umuhungu twahuye Egide hariya hirya ya turame turigo dutaha uriya niwe yaje kunyestarira Canal Plus ambwira ati musore kabisa aha ni ibintu bidasanzwe ibintu by'amateka rero jewe kubwanje ndabona ko umuntu ataja kuri Canal yarashizwe n'amajambere hari amasheni ushobora kwigira kicongereza byoroshe akunda igifaransa za telenovela riya ziriko ukaraba amadese anima abana nagiye ku muntu hariho TV y'abana hariho shene y'abana iguma kwica tuziki tw'abana nagiye mu rugo ruri hano ndazi kuruzi sanga abana baho kabisa utuziki twicongereza ufise abana kuri izo decoder biragufasha burya ikintu gituma umuntu amenya ibintu by'indimi nuko kuntu menyera kuvuga unyarutsa ibintu kumbiriza uko abandi bavuga rero urashobora kwiga waraguze Canal yawe ibintu bimeze neza cyane wewe ikicu usabwa no gushikira ku biro hariya mu bya Canal Plus bakabigufashamo bakakubwira ati aka gaseke usanga mwizi aka usanga mwibi aka usanga mwibi tutibagiye ko hashobora no kuba ama promotion ugasanga baravuze ati uku kwezi kose bivanye na buke uzogura tuzoca duguha tukanare wirabira chene zirenga saka TV bimeze neza cyane nibaza ko umuntu ataragura decoder ya Canal Plus yarashijijwe n'amajambere hejuru y'ubwiza urabona ko hagira naho batanga utuganuke tugiye dutandukanye nuko katuwande nandi makuru kuravugwa rero nuko ku munsi wejo hamenyekanye yuko uwiswe Thierry Henry le champion du monde 98 mu Faransa avuga ati nyuma yo kwigenza neza utari kubi mu nkino za Jeux Olympiques zabereye mu gihugu ciwabo mu gisagara ci Paris mu gutwara médaille d'argent ati bimwe nyene bita navuzwe cyane gose abari biteze médaille d'or ariko yavyigenjemo neza we mu nkino zo kurondetswe cyo gukina ikome ca Buraya mu mwaka uza yavuze ati mu mugwe wa Espoir ati jewe nukuri ndarangije ndatanze imihoho ndasezeye ku mvozi wanje ariko bamwe mu basanzwe abasanguzo bibona baravuga bati bimwe mu byamushavuze Novance nuko hariho bimwe yasavye atashobe kuronswa notama bakinyi tije arabakinyi benshi nari nkeneye imigwi itashobe kunyorohereza kumpa kandi bari kunshaka kumfasha ikintu gikomeye ivyambe nakivugiye ngaha vuga nti nibaza ko ari watabasavye kumbure we yarabasavye ariko Federation y'u Faransa ngira ngo nta pression yasize ko ati ni evenement iri kubera mu gisagara ciwanyu nta kuntu ngo mufasha abakinyi bakaja kumufasha ariko avuga ati umukinka Warren Zaïre Emery
nta match niba nta n'umuntu n'umwe yigeze akina muri Jezore muri Coupe d'Europe uwiswe Barcola nta minota 30 yigeze akina mu kino muri equipe y'Ubufaransa abakuze atariko abo bakinyi barabanyimye kumbure bari kumfasha ikintu gikomeye ntatwara igikombe ntawo bize ivyo bitiwe atari no munsi naho abakinyi nkenera imigwi iri kwirabanyima ati nizo nkino uwiswe yamufashe cyane gose Jean-Philippe Mateta ati uyo muri izi nkino zo kondera itike cyo kuja mu gikombe ca Buraya mu mwaka uza mu ba espoir uyo mukinyi ari kubaramuma none jewe nzwangiye ugira iki rero abamenyereza baba bafise avuga ati oya nukuri ndiko ndabona imigwi za Lille zasaba kibeza bakubwira ati ko turarondera qualification zande za Champions League ukona muri Paris Saint-Germain bakiba twotwara ati wapi two turitegurira inkino za Champions League ibi nibi bakubwira ibintu byinshi akavuga ati none eske jewe bakinyi mu gihe ndabakeneye imigwi ntibampe eske la fédération iri kwifashiki eske igihugu kikimfashiki jewe ngende kuba humilié imbere y'ibihugu hamaca ngira CV mbi baze kuvuga ngo Thierry ari ntashoboye acavuga ati nukuri je ndabiretse mwakira ivyanyu jewe ndiyigiriye kugira ngo ejo nejo bundi nimuze mubure qualification kuja muri eho muvuge buti bivuye kuri inde kuri Thierry ari iki ubwa mbere bwo kiki ni igihugu cy'umupira igihugu cy'Ubufaransa kirimo abastare benshi cyane je nibaza ko yafashe decision nziza kuko uyu numumenyereza ubwa mbere ntiyabaye icegera cy'umumenyereza nserukira gihugu wa Belgique bakorana yitwa nimba ari Roberto Martinez kijya gihe yari cege burya arafise ibintu byinshi amaze kumenya uyu munsi bamukuye mbe bari bamukuye hehe yagaze guca muri za Monaco ariko mu nyuma aravayo arasura mu bigi mu nyuma aragaruka yibera umuntu nyene araho mu consulta yicira mu ahana ariko bavuga ati wowe urashobora kudufasha iki araza kandi arabafashije ico ngomba kuvuga keke wewe wari wakivuze burya uyu munsi Ubufaransa iyo buja kuba bufise bajya bakinyi twavuze burya Ubufaransa bwari gutwara no mudari wanashaka w'inzahabu Barcola ntiyigeze amukinisha kandi byarashobora kubona kwa mukinisha uretse ati mwunzanire twaravuze aba bakamavinga ama equipe yabo yari yanse ko babatanga kacuraba n'abakinyi yagiye gukinisha niba bandi uvuga uti nabuze uko ngira reka mve kubahamagara kumumenyereza nk'uyu nawe amaze kubakorana n'abantu bagiye batandukanye aravuga ati uru rugero ndamaze kururengera reka mve kuri urugero ngere ku rundi rugero uyu munsi nimba hari ikintu kiriko gifasha iyi Espagne gutera imbere nuko muri aba bakinyi ba senior hari habo De La Fuente yakinisha mu batarenze imyaka 23 kuko uyu niwe badugije birashoboka rero kuko uyu munsi nuzogira equipe nziza ya senior mu gihe batiteguye neza mwizi Espoir uzoronka kamavinga mwiza atabaye mwiza muri Espoir bacuwa menini ko kuko nukumenya ko nizo zibika zaramagi yes ego uyu munsi Barcola nimba ataco yari kakora mukamwimana mumenyereza je mvuga ati yakoze ibikwiriye kandi no kubaho umudari uravye effectif yara afise ucubona ko yari yagerageje kugwana rero je kubwanje ndabona ko nubwo bata prestige catumye agira ivyo biri mu bintu bya muteye agashavu niko ravugana n'ibinyamakuru hari ariko ntiyashoye kubishira abona ariko no musavuga ati kandi uyu nawe burya no kumwitega kuko mu minsi iri imbere tuzotangura kumubona mu zindi equipe zikomakomeye za Marseille ziba zikeneye abantu nk'abo rero kuri Thierry ari reka turindire turabe iyo biherera umuntu aribaza mbega bazozana nde aza kumusubirira igihugu cy'Ubufaransa gifise benshi ariko urabona ko
aho yashaka gushira ekipe yiwe hari gushobora kuba heza cyane. Nuko rero ni Thierry aravuga ati je ndabasezeye ndigiriye kabisa nimwigumire mu vyanyu ko ndabona yuko ivyo nsaba sindiko ndabironswa kandi byoshobora kumfasha ibintu bikomeye. Nuko rero ama transfer arabandanya ku munsi wejo habaye transfer kabisa igira neza kuri bamwe irekwa n'uwundi. Iyo twabonye wiswe Joao Felix hamaze kuvuganwa byinshi gose hamazwe gupfa byinshi tubona Chelsea na Atletico Madrid. Ati uwiswe Samu Amorondio ati ava muri Atletico Madrid aza muri Chelsea biranka ije mafaranga kuvugana ati wa mugabo garuka. Ariko nabo barungi kuwiswe Conor Gallagher ati wewe umukinyi arashitse ngaha ariko nta mafaranga dufite twamaze kuvugana. Amafaranga twaye tuziko twoyaronse muri iyi transfer yande ya Sam. Tirero umukino amafaranga mutayafise reka tuvuge kuri Joao Felix. Abaragarutse ati wewe Gallagher garuka Londres. Hariya yarakubise nka entre muhazi ibiri. Haya mu nyuma rero ejo niho baza kuvugana Joao Felix ati top birakunze wowe ni wigire ku myaka 6 numwe wa option shika 2030 rero ati agiye babarazituye uwize Conor Gallagher ati wewe kiraciyemo kabisa. Ya ekipe yungutse ni ya hihombe iyungutse ni Atletico Madrid. Ariko sinovuga yuko na Chelsea homvye kuko sinovuga Joao Felix n'umukinyi mwiza ariko yagiye asubira inyuma ikintu bega umugwagiyemo n'uyu wala nico uyu munsi sumukinyi mubi azokinana nabandi nico kintu ca wibaza n'uyuhe mbega agiye koroherwa mu biki kuno munsi nabonye bashira ahabona amafoto ati match ya Manchester City abakinyi ba Chelsea bagiye mu rukino ati bisi yari yuzuye no hejuru ibisi bifite mu etage 3 ati bageze muri tunnel bagenda muri vestiaire ati baragundana ni benshi abantu barenga 45 rero vyumvikana no munsi Enzo Maresca kuronkuyu bene umukinyi mwiza ariko quand est-ce qu'il va jouer où est-ce qu'il va jouer ivyo vyose ibintu umuntu ashobora kwibaza. Ndabaza ikintu ngomba kubaza bajya bose baremerewe kwandikishwa muri ntoze akanote baragafise muri primary muri primary ivyo kabisa ahubwo nabonye babikarira muri La Liga gusa primary ngo muratakibaza abakinga barya harabakibavuye mu ntizanyo bagarutse ushobora kumushima. Rero ni uwiswe Joao Felix avuga ati yamaze kuja mu Rwanda wa Chelsea ariko uwiswe Conor Gallagher nawe cararonka akajya gusubira hari agenda yari yaravuyeyo kuko agafaranga ntibari bwagatange yafashe indege muri munsi agenda hariya i Madrid kugira ngo ashobore kugira iki gukina iyi equipe ya Madrid Atletico Madrid izotanga kazi ku munsi wejo bakinye urukino bakinye no mugwi wa Villarreal bibiri kubindi muga nimba umaze kubona derby yo muri Manchester canke derby ihuza Everton na Liverpool yimasasai byari nka kurya wari umupira w'igitenzi hirya no hino warabona ko ni ekipe ya Atletico Madrid banayitsinze muga bayigomboye 5 bagomboye ico gitsinda 5 turacako novuga nti rero ni ekipe ubona uyu Sokolov nabonye abona izamu gose cyane kabisa abonye abona izamu kabisa bakeye umupira mbona agiye ku mutwe kabisa narinzi ko atawushikiye rero ugiye kuraba abakinyi yaguze Ronorma hariya muri Atletico Conor Gallagher urumva yamaze kujayo Julian Alvarez yaramaze gushikayo ukacura baba bakoke niyo bari bakoreya
ni ekipe ishobora kuza nayo nyene igatanga akazi no kurindira tukaraba rero ni ekipe zibiri novuga zitanze abakinyi beza muga umwe nuko mbona kubwanje ndavye ukuntu Chelsea imeze igiyemwe umukinyi mwiza mugabo adashobora kuronka abo bashobora gukinana ngo abe mwiza nkuko twamubonye sezo ya mbere akiva muri Benfica yerekeza hariya nuko rero urumva yuko habaye amatransfer baguma bakabisa abakinyi baguma baronka imigwi imbere yuko tuja mu yandi matransfer nuko vyazinse bivuga yuko hashobora kuba imvururu hashobora kuba ibihano ku mugwi wa Paris Saint-Germain kuko uwiswe Kylian Mbappé yoba yarabitwariye muri Ligue de Football Professionnel ndetse no muri UEFA ababwira ati nyabuna jewe umugwi wa Paris Saint-Germain wambaniye nabi gose hari ivyo twari twavuganye batashoboye gukurikiza ati burya rero jengiye bamfitiye imiliyoni zirigera kuri 55 z'amafaranga y'amanyaburaya batampaye z'amabonus bari banyemereye ati rero izo razibishuje umugwi uravuga uti ntuzoyampa je rashaka munyishurize niyo rero EF ivuga ati uko biri kose uyo mukinyi amafaranga mwarayemeye muteza kurare mutayarishe Ligue des Champions mukino iyo mukino mutonze sha 55 miliyoni iri mu ideni izo miliyoni zose nkizo ico zimpa yoca bibindi mbo mu bisanzwe aba bakinyi burya mu bintu byatuma Kylian Mbappé atavayo no mu mwaka uheze nuko Kiki mu masezerano yiwe yaguma abona ko hariho ikintu bavuganye bishoboke agishikeko sivyo yararaba aya mahera sinshobora kuyaheba mu mwaka umwe ariko biri no mu byatuma uyu Florentino Perez atababara raba ntihari haciye imyaka ibiri amwirukako ariko nka ekipe nka Real Madrid yategerezwa kuba yakoretse none ntiyarondeye Harry Kane nakanka nibaciye bamureka ariko Kylian Mbappé binavugwa ko baranavugana cyane kavuga bati je hari akantu ntinze nuko rero urabona ko inyuma yo kumwongereza amasezerano Kylian Mbappé hari utuntu yagenda arashiramo two tudetaye tubonisi watwemeye turihe tubonisi rero nutwo tubonisi Paris Saint-Germain nayo yaguma yize ati kumwe nyene twahora tumukonvenka birashobora kuzoshoboka urabona ko yagiye mu gacerera gahora bagiye nubundi kuba babona ko bidakunda ruko nawe nyene avuze ati kabisi byo kubandaniriza muri Paris Saint-Germain ntibigikunda ntavyo mbona rero biragoye kenshi byo twama twabibonye umukinnyi agerageza kumanza guhora mu gihe akiri muri iyo ekipe akaja kuvuga ati baramperani ibi twarabibonye kuri uyu mukinnyi bafunze ni Mendy nyene wo muri City Benjamin Mendy avuye hariya muri City afunzwe mu nyuma amaze kuronka ekipe yaragarutse aravuga ati nubwo bimeze uko ekipe ya City hariho ubugifitiye rero kubwanje ndabona ko mu gihe batoyatanga ho ntibizoborohera bashobora kubasuspend ariko no kurindira tukaraba mu gihe hobo babayemera bashobora no kuvugana uko bashobora kuyariha ariko ntikizoba ari ikintu gisanzwe ayi wanashaka ni Kylian Mbappé biraboneka ko ubu mu Bufaransa mu gihe atazigenza neza ho ntibizona mworohera nuko rero ni Kylian Mbappé yishuza imiliyoni 55 umugwi wa Paris Saint-Germain utamurishe umushahara wiwe bivuga ko arana amabonus bamufitiye rero urumva yuko atari ikintu coroshe mu mugwi wa Paris Saint-Germain ati nyina wa Paris Saint-Germain wewe ni wavyishuza cyane gose uwiswe Faisal Amari aravyuza gose ati muduhe ivyacu twebwe twaravanye ko namwe nimuswe kutubwira ivyo mutubwira zani noti yacu nuko amatransfer arabandanya nuko mu mugwi wande wa Manchester United aho rero bavuga yuko bobo amatransfer ko aragira neza bavuga bati
twarazanye witwa Zigzi aherutse kubatsindira, turazana wiswe Emmanuel nako wiswe Matis Dorait, turazana wiswe Nusser Mazraoui, ati ibintu bimeze neza, Reniyoro bimeze bien. Ubu rero bariko baravuga n'uswe Paris Saint-Germain ku mukinyi yiswe Emmanuel Igatu Munyayirigwe, ati uyu mukinyi ni muduhe, ati Paris Saint-Germain ati muraduha amafaranga, ati wapi, ahubwo ni muraye mu dutize harimwo na option dasha. Rero baracariko baravugana uyo mukinyi bugingo bo muronka kabisa, boba baronse umukinyi mwiza kuko n'umukinyi nawe ubwiwiwe yerekanye yuko yifuza kuja muri uwo mugwi wande wa Manchester United. Paris Saint-Germain banashaka nibarekura uyu mukinyi. Ndabona ko uravye muri filozofi y'uyu mumenyereza bizogora uko ntamukinisha. Bwa mbere bwo ucuraba Fabian Ruiz hariya ni kibanza hajya n'umutitirere. Ubwo cyambere ni Espanyol wiwabo. Kacuraba ero yagize ni ero idasanzwe. Ukacuraba kandi ahamagaye Joao Neves amushyira muri ekipe yiwe, yabonye Dio bagize na Vitinha mu mugwi wa Portugal. Ukacushiraho wamo Yapani Rika nawe rero akina hagati. Ukacuraba Danilo ari hajya nawe yariko yisabira ko yosohoka kubera atari karonswa umwanya. Bizoba bigoye rero kuri Igarte kuza mu gihe ababakinyi bazoba bameze neza, wanashaka bameze neza. Biragoye rero ku mugwi nka Paris Saint-Germain kushobora kuza ugakinisha umukinyi mu gihe yoguma hari yazomenya ko ari wa mukinyi ategerezwa gusubirira abandi. Muga mu gihe yoja muri Maniyo urabona ko gerageje kuraba umupira wiwe, urabona ko yogerageza yo kironka nubwo aba ba Maino bariko nabo bamera neza. Kazemiro yagarutse yapunguje ibiro ameze neza nawe Mason Mount bagarutse uwo bafite bakibakira hagati beza. yo ndabona ko muri Maniyo yoronka umwanya gusumbya muri Paris Saint-Germain. Nuko rero ku munsi w'ejo hoho hariho inkino zabaye Premier League arukino rumwe utari gwabaye hagati mu gwa Leicester City mu gwa Tottenham, aho rero banganyije kibe ku kindi gito ca mbere cinjije ku minota 49 Pedro Porro hama uwiswe Jamie Vardy ababwira ati ndacari ngaha ku minota 57. Pedro Porro inyuma yo kuva muri Tottenham Rigani Tottenham nyene nivyo akandi Tottenham yaho ipasi na James Maddison. Naho rero Jamie Vardy yaje bacokoza ati bamucokoza bamuzomera ariko avuga ati ivyo muvuga vyose je ndafise Premier League. Wabonye kajya kantu yaberetse yaciye abereka ijyarugo yo muntuze ya Premier League ati twe turafise igitsindo kiyamanze yerekana urutoki rumwe aritunga kunuje hanyuma caragenda cagirango ati mwe ntaco mugira ati mufise umurongo uhese wuga nta kintu mufise mwebwe ati Jevad ndagarutse rero numusore kabisa azi gutsinda kandi kabisa gyosha Premier League. Muri La Liga naho mugwi wa Real uyo Jamie Vardy buriya Jamie Vardy yarasanzwe ari mborego cyane gose no gufungwa mboregwa kabisa aranafunga. Mugabo mu nyuma bivugwa menga 2014 niho yavuze ati reka nje mu byo gukina umupira caragenda ujya mwaka badugana na Leicester harimo ba Riyad Mahrez Ngolo Kante bameze neza. Hariya niho hariyo na Maguire buri na Maguire yarari ameze neza nawe nyine ugashira kaba ba Yuri Tielemans niyo yarari ba James Maddison niyo yarari kibikomeye baza kabisa iyo sezo baduze kabisa nubundi baraza barabikora rero nubundi yagarutse kandi urabona ko n'umusatirizi mwiza cyane gose kana aryosha Premier kabisa azotanga nakazi burya ntibafine kabisa. Nuko rero uwiswe Leicester City anganya na Tottenham kimwe ku kindi. Muri La Liga Real Valladolid batsinze kimwe ku busu mugwa Espanyol Barcelona, hama Villarreal banganya bibiri ku bindi no mugwi wa Atletico Madrid hari ya mu Butaliyano umugwa Lecce warokukina na Atalanta bagiye mu bitsindo 4 ku busa umugwa Lecce
Juventus nabo batsinda ibitsina bitatu ku busa umugwi wa Como numugwi usanzwe ufiswe burya ni Fabregas na Thierry Henry ibintu nk'ivyo ariko numugwi uherutse gutwara umukinyi Raphael Varane nuko rero bimeze hariya uno munsi dukwakwanye no munsi hari inkino zihari zo kurondera itikije ku match de barrage zo kurinde muri Ligue des Champions umugwi wa Bode Glimt urazokina no mugwi wa Etoile de Belgrade hama Dinamo Zagreb azokina no mugwi wa Qarabag Lille bakina na Slavia Prague nizo nkino zihari za barrage urukino ruhari rwa barrage rumwe muri Europe Conference League numugwi wa Noah uzokina no mugwi wa Rosenborg niko bimeze rero novuga yuko izo nkino ni nkino kumbura bwa timbe y'abafaransa Lille izoza muri Championship ntizogenda murazi ko umugwi wa Lille uherutse kura yonde wiswe Jose Mourinho mu mugwi wande wa Fenerbahce nuko Novance ni bare bane makuru mbere ko tuba twabemereye umwanya ku munsi wejo abakunzi tubaho umwanya eka ivyo ngo birakwiye nibaze batubwiye ariko arahari tugenda turababwira reka manze nce mu butumwa ni bwinshi racha mu butumwa 70 ni bwinshi cyane Abi de Chris ngo murakoze pe asante sana Kiki ngo mwubahwe na Novance murazi gusesangura vraiment ngo hama Real Madrid kumenga ukuntu bazokina basatirizi bizogorana ngo ndi Fabrice mukanyosha mu kinogono ntibizogorana mutamanchero tingira zobitunganya none ngo Barca uyiko urondera abakinyi abahe uyu ni Inosa Irankunda twabivuze hariya uwiswe Rafael yao Federico Chiesa ni plan B ariko uwiswe ndabibutse yuko uwiswe Vitor Roque yamenyesheje yuko we ngo yifisa kuja muri Real Betis ariko kuri ico ngo ntibaragira iki ntibarashobora kuba bariko baraganira n'umwaje wiwe kugira ngo bashobore kuvugana ingena zosohoka nabonye mu masanamu berekanye mu kanya gaheze basohotse biboneka ko abaserukira Betis Seville baje kugira bayage nico gituma n'umukinya atakoze imyimenyerezo ngo ndabaramukije batama b'amateka Mozambique 5-5 hama ngo nubwo muvuga Jude yarakoze amakosa sana nubwo bagongana Jude raduga uga benshi cyane raduga sanga babaye benshi cyane muri attaque agasiga Fede na Chouameni bonyene mwe navuga ngo bite ngo hama nashaka mumbwire ijambo Vitaro ico risigura ni France cyanye ukizi amfashe Vitaro twari kinyobwa twakuze tuyibona uko ari kinyobwa gusa yagiragira amazina inyuma ariko Vitaro tuzi ko ari kinyobwa nuno munsi n'ikigwa cagarutse cyatwazi kidahari kinyobwa kabisa kimeze neza kiryoshe ku ruhande rwiwe gusa na Cruz impact yiwe iribonekeza kweri ngo mukomeze rero kuduha amakuru hama iyo yari analyse yinjiye sinzi de votre part ivyo muvuga ngo bonjour uyu ni irishura Joseph kandi agarutse ngo bonjour mwese gusa ikibazo kiri kuri Real nuko Rodrigo Kylian Mbappe na Vini bashaka kuvangana kuri côté gauche diku ntibagire productive rero productivité ngo bakwiye gusacrifier umwe kugira bagire 4-4 canke Rodrigo agume hanze sino ariko manza wakira kanakira nabo bagace hano amahoro cyane irukunde mbabire batazira umwami w'isano wahora hehe umva urabona ibihe biragoye urabona sigoma tutigisa kugira nyine dushobore kuronka agafaranga bugi cyambere n'agafaranga cyane gose hari